mbwira neza iyo nda iyo wayikuye si ushobora kumbara mbwira iyo nda iyo wayikuye mbwira mwene iyo nda ushobora kumbwira mwene iyo nda ibyo numva nibihe umukobwa wacu afise inda amubajije ayivanye hasi kumbara ukora ibintu byo gutambika irundi gusereva kudekora gutambika izuru gukina amafilme urumva rero ivyo twabigize kubera turonka amahera yo gusora filme nk'izo miliyoni 7 niko twifunze umukanda ndivuse umuntu dufata ku mugongo twarifunze umukanda ibiraka vy'ikirundi vy'ikizuru byo guserva byo kudekora twakora amahera tubika kuyo dukwiza amafaranga gukora iyo cinema. Hello bakunze ba Bujahi TV ni mwaramutse canke mwirivanye naho muherereye umwe wese ahaherereye wese ko mumeze neza kandi mudukurikira 5 kuri 5 nkuko musanzwe menyereye kuri micro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe bende kamera turi kumwe na Juma Jux BG Dora Capital tuyibutsa gukora subscribe kuri Bujahi TV kandi tubibutsa ko na filme Nobela yamaze gushika kuri Bujahi TV niko kazi ko kuyiraba kugira ngo urabe ingene amasanamu ameze neza ni film yose cyane irimo bamwe mu bagize industry y'u Burundi abastar bakomeye nuvuga nk'aba Farias ba Shan Queen harimo na boss wacu ni film yose cyane rero nibaza ko bamaze kuyiraba bamaze kubona ko imeze neza muri kano kanya ndabazaniye umwe mu ba type nuvuga ko bafise ibintu bariko barakora ngaha mu gisagara numwe mu bantu murazi ko haheze imisi mike batanze ubushimwe mu bintu vyerekeye ama filme rero ari mu bantu mu director yandika ama filme nibaza ko aza kutubwira byinshi mbega tuzana iki muri kano gatondo atuzana iki twebwe abakunzi byacu nyene ngaha mu Burundi turakwakire kuri kamera za Bujahi TV. Ego cyane murakoze namwe kunyakira mumeze neza turashimira Imana n'ukuri tumeze neza. Umunsi wanyu wagenze gute kuva mu gatondo mu byuka byari bimeze gute? Byagenze neza vraiment twabyutse mu gitondo turashimira Imana ko nicyo kintu cyambere nkunda gukora hama turitegura hama tuza mu bwami bwa Bujahi muratwakira neza. Ego mbega ku bantu bashobora kuba bakubonye kuri kamera za Bujahi TV ubwa mbere uratubwira amazina yawe witwa gute amazina y'isura y'abavyeyi uvuka mu muryango w'abana bangahe wavutse ryari nimba ari ngombwa? Okay nitwa Niyonkuru Jean Robert Estime nkaba navukiye mu Kamenge nkaba nivukana nkaba ndi kumwe na mama turi babiri gusa papa wanje yapfuye mfise imyaka 5. Ego hama kuvuka naho amane ivyo birangora kuvuga ariko nta kibazo naho unyegeza imyaka naho goje navuse mu le 23 août à 1992. Le 23 août ziko je navutse le 28 août turasomba umwaka umwe mwamubise rero turi kumwe agiye kutuganira mbega ducunguze uburyo mwete uri ngaha kubera iki niki kintu gishasha utuzaniye? Okay ndi ngaha mu kugaragaza umunezero no kubwira abarundi bose ko Imana yarayinteye iteka nkaba naranze isinema yitwa Isi Ibira film yitwa Isi Ibira ikaba yari muri festival berekarigana n'izindi sinema ziri mu Burundi ikaba aba isinema yaronse ubushimwe bwinshi agashimwe ka mbere nagashimwe ka mbere nagashimwe nabaye umurealisateur wa gatatu yakoze isinema neza niko kaka kandi gashimwe nako nagashimwe k'isinema ifise amasanamu meza twakoreye muri Grand Pictures akanako nagashimwe k'umu acteur w'umuhungu wa mbere yakinye neza byifashemo neza kuko umu acteur w'umukobwa ni twaronse amahirwe yabaye undi. Ego n'ubushimwe butatu atuzaniye aje umva mu kinyi wa film kandi nababwiye ko ari n'umu director akora byose mbega aka gashimwe ko umuhungu yitwaye neza umuhungu
kinye neza ni umaze gukina filme zingahe ga Robert? Okay, kuri ivyo je maze gukina sinema nyinshi ariko kenshi ama long metrage suyo ko ari sinema zirenza iminota 45 nta nimwe ndakinamo kwa nyinshi nije ndazandika kuko simeze nka wa muntu yandika sinema yongera kandi abaye realisateur wazo yongera kandi aca mu acteur principal wazo oya hajya bo kurica mu mutwe kuko akazi ka mbere gakomeye nakazi k'umurealisateur inco gituma mvugo bushimwe bwose akazi agashimwe baduye amafaranga menshi nakazi nagashimwe k'umurealisateur niko karonsemo amafaranga menshi ako uwakoze isanamu baramaye uburyo naho bwari bukenya n'umukinyi wa mbere w'umuhungu bamuhaye uburyo ariko akashimwe toronse amafaranga menshi nagashimwe k'umurealisateur so k'umurealisateur no afisa akazi kaniniya cyane gose nuzo kuhende ngo wandiki sinema ucu umurealisateur wawe ngo ucuba kandi mu acteur principal wawe iyo sinema sinzi ko izotoka cyangwa sinzi ko nawo bishobora nakazi kenshi ico gituma rero jewe kenshi nanditse sinkina ariko namaze gukina sinema nyinshi no mu ihuriro benshi baranzi namaze gukina amafilme menshi mu ihuriro za polisi za bisangamani n'izindi ego ariko iyo club twanditsemo isinema Isi Ibira ni club rimwe pour tous niyo sinema tumaze gusora sinema zibiri imwe yitwa inango yo gusara iyindi yitwa Isi Ibira iyo Isi Ibira niyo yatwaye ubushimwe butatu inango yo gusara nayo yaragerewe nyene muri festival ariko yoyo ni yaronse amahigwe yo kuronka kubera iki badushizemo nibihangange we wazi guhiganwa n'aba Tanzania n'aba Kenya hamwe n'abanyarwanda hari muri 2015 nitwari bwa menye kumva kwa miliyoni ibintu byiza ariko aho nagiye ndananirwa byace bima inguvu yo gukora iyindi rero ifise ubuhinga bwa none cyo gituma natwaje turonka ubushimo. Hariho certificate baguhaye y'umuntu yakoze iyi filme ifise amasanamu meza mbega ubuhinga bwo kugira uronke urabona ko ni filme Isi Ibira waronsemo certificat yuko wakoze ama image mbega ubuhinga bwo gukora ama image biva kuki ni ibintu wakuze wisangamo wumva ushoboye canke ni impano wakuze wibonamo canke n'umuntu wagiye urabirako? Okay, iyo amasanamu meza na simu ndavuga ko atarije twayakoze ni Grand Pictures kwa Landry SB benshi baramuzi amakora ama clip y'abarundi menshi niyo yadukoreye image ariko yarangomwe nawe nyene yarangomwe aramamagara anshira muri staff yiwe ubu nanje ndimwo je nkabanje ibintu bya design hamwe na light umva by'amatara amwe n'ivya design ushaka kuvugana n'umuntu akavugana ngene bakire ko indirimbo yo ushaka kuyikora akaca mamagara kansigurira ati ibintu bizagenda kunuku nkaca ndabikora ari amatara kenewe akabagenda yestar muri Grand Pictures n'ivyo njejwe yaciye mamagara ubu turakorana na Landry SB. Kuvuga ko umuntu agerageje kumva sigura ko iyi filme Isi Ibira yakorewe kwa Landry mbega akagashimwe wahawe Landry yoba yararonse nka paha yiwe? Nitwamwibagiye kuko no kuyikora twaramuhaye amahera twamuhaye amafaranga ashika kuri 3 million isinema dutwaye amafaranga menshi duharuye nivyo twayikoresheje byose byadutwaye miliyoni 7 imiduga amazu gufungura tukaturuke tubandanye gukina kuko ari mu acteur ni benshi ivyo batabizi ugasanga mu acteur uramwiriza umunsi wose ariko ari imbere ya kamera ngo ariko arakina ugasanga n'andi akinye nka scene yo gutwenga ugasanga akatwenga afise imifunyunyu mu maso kubera ashonje urumva byo gufungura by'ibiki byo kwambara nivyo byatwaye miliyoni izo zose. Mario Landry twaravuze ati n'umuntu adufashije n'umuntu atubaye hafi n'umuntu atadebuke ko twayiturunye indwi zibiri tukantura ku munsi umwe indwi zibiri zose kuko ni cinema partie 1 na partie 2 Isi Ibira rero cyobatireka muri agashimwe twaca dukubitamo benshi bagunda kuvuga ngo umupanga hagati twagize hagati atwara igice twara ikindi gice muri club yarashimye yavuze yararyoye cyane gose ego mbega nka Robert
deje ubonye uri muri mana hama waradepashije wakoresheje amahera menshi mu gusohora indirimbo zubikate warakoresheje amahera menshi gusohora ageze ku miliyoni 7 bega atari kutunyegeza canke atari akabanga akutunyegeza mu gashimwe baguhaye ko bakarenga amahera wakoresheje mu gusohora film. Gusa ajya mu muntu agushimiye ntuzorabe ati ngo banze kwanza ugarure ngo inyungu canke robe niki gipapuro cyo nikiconye ni certificate bagwaye. Oya shaka murabe n'amafoto bapubliye ngira ngo barabibona kuri nuzenya ari n'amabahasha baguhana niyo nuzenya. Gusa just ndiri bahasha ndira ijya onere bampaye uko nshoboye nico ndira kuko ibasha yoyo nibirefu reka tubireke. tubwire robe niyo mpamvu uri ngaha kugira tumenye wanje sindiri basha nabisubiyemo nje ndira gusa onere bampaye kuko nk'ubu abaro bangaya babona ko atakintu nshoboye ubage kubona ko nshoboye kuko ni ikintu azi ahantu papi nuzenya ni pasi umbabari si papi ni pasi ndi muri Toile du Centre ariho karajija long métrage je gusa bavuze ati niwe atwara jiri naguma mvuga ati filime yanje ngaha ndabona ko atakintu nanze barampamagaye no kuriya nararize sinzi muraraba ka video ari ubu video bagiye bararungika nararize n'ubu ndavyumvire cyumva Maria je mu maso amamagaye ati niyo nkuru ja Robert Estime turazemre realisateur urumva ikintu niteka bamaye isinema kiro nk'ubushimwe butatu je rero sindira amafaranga nje ndira onere bamaye nico gituma cyaje kinyongeze nguvu yo gukora izindi sinema reko ndafise izindi gusa mbura aho ndadusorera mbura umuntu amfata ku mugongo ko dusora izindi sinema ndafise amaseri ndafise amasinema ya long métrage ndafise amakuru métrage ndafise n'amakomedi ko jewe nguma nandika umunsi Imana izomfungura gusa nkaronka umuntu dukorana ameze neza afise ivyuma bimeze neza amakamera asora amasanamu ameze neza bizoguma samubona bishasha guma bisohoka gusa ego. Beni ikintu wifuza ko gikorwa kugira ibikorwa bya bigende neza? Ikintu nifuza umuntu ushaka kumfata ku mugongo akafata ku mugongo akumva akanyegera akambaza imigabo n'imigambi mfise jewe yumva ko twumvikana yumva yuko abinezerewe akamfata ku mugongo. Beni niko tubereye ko ufise management uri muri management ya Landry bikoroha nimba hari nk'umuntu ushaka kubona ibikorwa byakavuga ati umupeta akora neza kana uranyihanganira bwa ati umujama neza ibikorwa byiwe kadukorane bizogenda gute mu gihe wamaze kutubwira ko uri muri management ya Landry Landry ibyo dukorana mu by'amaklipe kana navuze ko nje ndi umwana umwe nivukana ego narageje amashuri nageje kuri de la plaine electromécanique ariko sinaronse amahirwe kubandanya niga university kana bwiko ndi umwana umwe kandi mfise n'umuvyeyi umwe ako muvyeyi nta buryo afise bukwiriye urumva nitwa igiswe cinobera urumva rero kenshi abakunda kumbona na post ziwanje bakunda kunyita tout travaux nkora ibintu byinshi rero kwa Landry Sibirimba nagiyeyo ndiko ndondera uburyo bwo kubaho amamagara nk'umukozi urumva ariko nawe nyine abyifuza abona ko ndi umuntu w'umutima yoshaka kumfata ku mugongo ndazira azi gukora byinshi yoshaka kumfata ku mugongo akavuga ati umuhungu ndazi ko akora ibintu byinshi reka ndamushire nawe afise ikintu asohora ari nka filme kuko n'indirimbo ndaririmba ako sindimba indirimbo ndirimba indirimbo z'akaranga aho mubona mu mezuku n'umuduri oya n'umuduri aje ukuravuza umuduri urakoboka umuntu anyigishije umuduri ni nkunda abantu Bernard ujya umuhisi yigiriye ako niwe wanyigishije umuduri bica bituma nkora ibintu by'akaranga rero Landry nushaka kumusaba anyumva ahari kugira mbyedi ninde ushaka kumfata ku mugongo nanjye ndamusabye ushaka kumfata ku mugongo vyerekeye filme n'ivyerekeye ibintu by'indirimbo traditionnel ndiko ndaririmba bigatuma naje ntera imbere kandi ntera imbere sinshaka kumwibagira ko nabona ko nubu ntamwibagiye ego. Mbega nk'ubunye Robert hamwe yoronka nk'umuntu avuga ati reka ndamufate Robert dukorane nk'umuntu yogira nk'uwo mutima avuga ati dukora Landry
kwa Landry sinovuga ngo ninuzenya ngo yamfashe ngo ku buryo atandeka ninuzenya. Nakubye ko ubu amafilme ndakinira mu ihuriro ndi muri nuzenya yo mu ihuriro. Fete rero Robert tugerageje gutahura si Landry si management ahubwo aramfasha umve nibyo yituma nabwiye ati ndigiswe kinobera. Landry yamamagaye ko dukorane yamamagaye ko ngo amfashe kuvyerekeye video n'ibintu byo gusora indirimbo cyangwa byo gusora film. Navuze ko muri kwa Landry byo njejwe ibintu bya light hamwe n'ibyo gukora design nibyo. Bakunzi ba Buja TV mwabyumvise rero n'umuhungu umuhanga muraza kuraba kuri ige YouTube channel iriho zirya filme nabonye umengo nta views nyinshi ariko ni filme ikoranye amasanamu meza nkuko bamuhaye ino certificate yari bikwiye n'ukuri ni filme nabonye nagerageje kuraba mbona ni cinema isa neza kandi irimo inyigisho twababwira kuja kwiraba kugira murabe wewe wumva ushaka kugira umuvandimwe kugira atere imbere ugenda urabiye filme mbega ni Club Lumière pour tous kuko no nayisohoye kandi n'ubu ndacari muri Club Lumière pour tous kuko n'ubu niko nyene twebwe muri club yacu dukora ibintu byinshi, dukora ibintu byo gutambika irundi, gusereva, kudekora, gutambika izuru, gukina amafilme. Urumva rero ivyo twabigize kubera turonka amahera gusora filme n'izo miliyoni 7 niko twifunze umukanda ndufise umuntu dufata ku mugongo twarifunze umukanda ibiraka by'ikirundi by'ikizuru byo guserva byo kudekora twakora amahera tubika kuyo dukwiza amafaranga gukora iyo cinema. Rero abayikeneye ni muri ni Club Lumière pour tous. Je tumavuze ko atama views dufise menshi kuko benshi nibatumenyereye nicyo gituma je bana mamage gutora gashimwe nararize kwera turi batonye rero abakeneye vraiment kudufasha ni Club Lumière pour tous wandise ukucandika cinema Isi Ibira uciyibona ariko wayishize ko na qualité ntonya yashatse kwigabanya kwa ngujeko ariko utwo turondera umuntu ayidufasha kudushira ko partie 1 na partie 2 kuko maze kuronka ubushimwe butatu ni benshi baguma bayinsaba turakeneye turakeneye ko na cinema ya mbere muri festival baronse ubushimwe bwinshi abandi baronse bubiri kamwe ariko nje naronse butatu bisigwa ko benshi bari yifuza kuyibona rero weekend ni Club Lumière pour tous Isi Ibira uzucibona ego. Bakunzi ba Buja TV mwabyumvise rero mugende kuri Club Lumière pour tous Lumière pour tous murabe iyo filme je nanje nayiravye nabonye sama image meza n'ukuri nimwebwe rero bo kugira dushigikire ni ugwaruka dushigikire kuko murabona ko nta bundi buzi tuzogenda kurondera koko murimo dukora rero nimweho mo kugira mubashigikire babashe gutera imbere mu bikorwa byabo dusoza Robert reka tugushimire ko wabashije kugira ico uza kutwereka abarundi tuvuge ngo wakoze cyane kuza nga twibaze ko ikiganiro tuzogira feedback nziza tukabona abantu bazobatera bazobafata mu ntege niko bavuga mbega kudutera intege twizere ko tugiye kubona commentaires zibafasha nta mano kubwira ngo ko haje merci beaucoup ama bankeneye naho ko tuvugana cyangwa nuzengira duca kuri ho ducuba inimero za WhatsApp mu reka ntaco okay ku bantu bakeneye reka aduhe nimero ya WhatsApp yiwe ayivuge kugira bon muga rero urumva ari ukuntu nimero yiwe arashaka kumurondera kuri nimero 75 19 27 09 ni WhatsApp ama limitere nayo ni 69 53 70 24 ashaka kuzisubiramo ni 75 19 27 09 limitere iyo ni WhatsApp limitere nayo telefone sanzwe ni 69 53 70 24 ama kuri Facebook nayo nitwa STT ego nuko murakoze cyane Robert ego murakoze namwebwe bakunzi ba Buja TV nange kwabwira ngo mwakoze cyane ibiganiro byacu mukomeze gukurikirana gahunda za Buja TV nahagaruka.